Umwaka w'ibihumbi 2022 wasize abarundi ibihumbi n'ibihumbi bashatse kuva mu gihugu cy'u Burundi berekeza muri Serbia. Ahari ababigerageje birakunda nubwo abandi vyanse. Serbia cyari kimwe mu bihugu vya Buraya vyemerera abanyagihugu b'abarundi kwinjira muri iki gihugu kiri ku mugabane wa Buraya ata visa barinze gusaba, ahubwo bagakoresha passport gusa. Nubwo kwinjira muri kino gihugu bitari bisanzwe, benshi baca bafatiraho bakagenda mu bihugu vya Buraya, aho kwinjira mu bihugu vya Buraya muzi yuko biba bigoye, bigusaba yuko uba ufise visa. Hari ababigerageje birakunda, ariko hari n'abandi vyanse. Ibihugu biri mu bumwe bwa Buraya n'ibindi bihugu bitari bike ku isi ntivyemerera abanyagihugu b'abarundi kwinjira mu bihugu vyabo ata visa bafise. Ni nako bimeze na iwacu. Hari ibihugu biba ngombwa ko umunyagihugu akeneye kwinjira muri kino gihugu cy'u Burundi, biba ngombwa ko bafise visa ndetse na passport, urupapuro rw'inzira kugira rubemerera kwinjira muri kino gihugu ndetse bagakora imirimo atacamira. Si abarundi gusa bagerageza canke bagerageje kwinjira mu bumwe bwa Buraya, ahubwo n'abanyagihugu bo mu bihugu vy'uburengerazuba canke vyo mu burengero ndetse n'uburaruko bwa Afrika benshi bakunze guhura n'impanuka z'amato atwagwa akarohama, kubera benshi mu banyagihugu baba barondera vyanka vyakunda kwinjira mu bihugu vya Buraya gukomereza y'ubuzima. Ibi vyerekana yuko abanyagihugu barenga ibihumbi 2 buri mwaka basiga ubuzima mu nyanja barondera kujabuka ku mugabane wa Buraya. Imwe mu mvo ibitera ni ubukene ndetse no kubura ivyangombwa nka visa canke passport zibemerera kwinjira kuri bino bihugu vya Buraya. Ese none zino mpapuro z'inzira passport na visa vyoba bitandukaniye hehe, canke bikorwa gute, canke kugira ngo uzironke vyoba bigenda gute? Hano kuri Ivyacu TV nivyo tugiye guca hirya no hino, nkaba ndabasaba ariko mwobandanya mudukurikira kuri Ivyacu TV, ni subscribe kuri channel YouTube yacu kugira ngo amakuru atandukanye muze murayoronka ku gihe, share, like, comment, akaba ari navyo twongera kubasaba ikaze. Reka duhere kuri passport, benshi bakunze kwita urupapuro rw'inzira. Nagatabo habwa n'igihugu cawe bwite wavukiyemwo ukakagendana aho ugiye hose mu bihugu vyo hanze y'igihugu, na cane cane mu bihugu biri kure y'igihugu c'amavukiro, ndetse twavuga ko ari nk'akaranga muntu mu gihugu cawe. Aka gatabo utagafise ntiwemererwa kwinjira mu kindi gihugu uretse nko muri bino bihugu vyo muri Afrika y'ubuseruko, aho biri ngombwa gusa yuko uba ufise urupapuro rwa laissez-passer canke se urupapuro rwa ujirane mwema kwinjira mu gihugu cy'u Rwanda, canke ndetse bikagusaba yuko ufise karanga muntu gusa nk'uko vyari bimeze imbere y'ibihumbi 2015 kwinjira mu gihugu cy'u Rwanda. Bivuze ko ufise passport uba wemejwe ko ufise iyo uturuka, na visa iyo uyironkejwe yomekwa muri aka gatabo nyene canke bakayigutereramwo. Passport ubundi zirarutana, hari iz'abanyagihugu basanzwe benshi bakunze kwita passport ordinaire. Iyi kuyironka biragorana cane kuko igenzurwa bikomeye kugira ngo ubashe kuyironka. Muzi ibiyari bimaze iminsi bigenda bivugwa cane cane hano mu Burundi mu vyerekeye igipolisi kijejwe abinjira n'abasohoka, asanzwe hakorerwa ama passport, aho vyasaba yuko hatonda imirongo. Ariko hari n'izindi passport atari zino zisanzwe, atari passport ordinaire, nazo akaba ari zitwa passport diplomatique. Nazo kuzironka ntibizigorana kuko ari passport zironkeshwa canke zironswa abategetsi batandukanye bafise imirimo bagiye gukora hanze y'igihugu. Muri iyi misi passport usanga zikoranye ubumenyi budasanzwe, aho gusoma amabanga aba yanditswemwo bigorana cane kuko ziba ziri biometrique canke ziri digital, zikoranye ubumenyi budasanzwe. Amwe mu makuru usanga ari muri izi passport ni nk'igikumu ca nyeneyo. Hari ibihugu vyinjizamwo ndetse n'imbono y'amaso canke visage mu rurimi rw'igifaransa. Ibi bigakorwa
kugira ngo birinde abazitiranya ndetse n'abagomba kugira piratage. Muri passport usangamo kandi ibikwerekeye nk'amazina yawe, imyaka y'amavuko, ubwene gihugu, umukono wa nyeneyo, isura yawe, ifoto n'ibikuranga, igihe itangiwe n'igihe izomara. Hari ibihugu bifise passport ishobora kumara imyaka 10, ariko igihugu cy'u Burundi coco passport yayo imara imyaka 5, igashobora kongerezwa ndetse igashobora no kuduzwa. Passport aha mu gihugu cyacu cy'u Burundi itangirwa muri police ijejwe migration iherereye kuri Avenue Mwambutsa, ni barabara rija kuri ambassade y'Abanyamerika hafi ya Emmaus, ni muri quartier Ntahangwa neza na neza muri zone ya Rohero. Passport y'u Burundi kugira ngo uyironke bitekanijwe ko uriha ibihumbi 235 ndetse ikamara imyaka 5, ishobora kongezwa canke kongerezwa kubishatse. Ibihugu 47 gusa nivyo birekurira umunyagihugu w'u Burundi kwinjira muri ivyo adafise visa akoresheje passport itangwa n'u Burundi kugeza muri uyu mwaka w'2023. Hari ibindi birekura umunyagihugu w'u Burundi kwinjira mu bindi bihugu yifashishije visa. Nubwo wawinjiye mu gihugu cyabo ufise passport y'u Burundi, hari ibindi biri ngombwa ubanza kugira canke ubanza gufata indege, ubanza kurondera visa kugira ngo umuntu afise passport isanzwe ashobore kwinjira mu ivyo bihugu. Aha twovuga nk'Ubushinwa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Australia. Passport ikomeye ku isi kugeza ubu mu mwaka wa 2023 ni passport y'Ubuyapani, ushobora kwinjira uyifise mu bihugu 193. Ariko twagumye tuvuga passport, ariko kandi tuzana n'ikibazo ca visa. Ese visa nayo yoba imeze gute canke kuyironka hoho bigenda gute? Ikaze nayo turabire hamwe ivyerekeye runo rupapuro rw'inzira. Visa nuruhusha uhabwa n'igihugu ushaka kwinjiramwo mbere yuko uhaguruka iwanyu. Uhabwa n'umukozi ajejwe ivyinjira n'abasohoka mu gihugu ukeneye gutemberamwo. Runo ruhusha rero ushobora gusaba kuruhabwa bakaruguha canke naho bakarukwima bivanye n'impamvu watanze canke izi canke na ziriya. Nkuko utabukuje ibisabwa ntushobora kwemererwa kwinjira rero muri ico gihugu mu gihe ufise passport ariko udafise visa. Muri visa rero usanga harimo amazina yawe yose, ku buryo iyo uyisabwe mwigenzurwa ubwo nyene baca babona ibikwerekeye vyoroshe. Usangamo kandi igihe uzomara mu gihugu winjiyemwo, aho wemerewe kuja n'impamvu zikugenza, yaba nko kwiga, gutembera, kuba uri ingenzi, kwivuza, gukora akazi canke ibindi n'ibindi. Hari ikibazo gikwiye kwibazwa na benshi ndetse kinakunze kwibazwa na benshi. Ese umuntu iyo agiye hanze y'igihugu abakeneye passport na visa icyarimwe vyose? Ese passport na visa vyoba bikora kimwe? Ihibambewe oya, si igihe cyose ugiye mu bihugu bitari vy'iwawe canke ibihugu vyo hanze biba ngombwa ko ubufise zino mpapuro zombi. Nkuko natanguye ndabivuga, passport hari ibihugu biba vyarazemeye gusa bataka visa ku munyagihugu avuye mu bindi bihugu, ndetse burya passport na visa si kimwe, ndetse nta nuko binakora na kimwe namba. Tuwatanga nk'akarorero kuri bimwe mu bihugu vya Afrika, aho usanga kwinjira muri bino bihugu bitari ngombwa yuko babanza kukwaka passport, utabanza kwaka visa, ahubwo umaze gushikayo akaba ariho baka passport. Bibaye na ngombwa bakagutirako ikidodo canke kashe, bakakwemera kwinjira mu gihugu ugakora ivyo waruje gukorayo. Bibaye na ngombwa
bakabigukorera ku buntu canke ukariha amafaranga makeyi. Pasiporo rero ni icyangombwa kikuranga cakorewe kwerekana aho woja hose mw'isi, mu gihe visa yo ari uruhusha usaba igihugu ushaka kujamwo, haba gutembera, kwiga, gukorerayo canke ibindi. Hari ibihugu usanga vyarakuyeho ibi vyangombwa mu gutembera nk'ibihugu nk'akarorero ibihugu bigize ubumwe bwa Buraya 22 muri 27 vyasizeho amasezerano hagati yaho bise Espace Schengen, aho muri bino bihugu abanyagihugu baho batembera ukuri kwamye, aho bakuriweho imipaka bagenda ukurika kwamye ata mpapuro zirinze gusabwa. Twavuga yuko ibihugu gushika kuri ubu bitamenererwa ariko biri mu bumwe bwa Buraya ni nk'ibihugu vya Bulgaria, Hongria, Croatia na Chypre, aho hariho n'ibindi bihugu ariko bitari muri uyu muryango ariko navyo vyakuriweho zino mpapuro, aho umuntu waho ashobora gutembera ukuri kwamye ata mpapuro arinze gusabwa. Twavuga nka Norvege, Swiss na Liechtenstein. Nizeye ko mashoboye kutahura vyinshi kuri bino mpapuro. Katubasaba mugire subscribe ku channel YouTube yacu, share, like.